ufise ya majana 2 uragiye kwibombo hajya ku marubine hajya bagira amazi uraguze ya bido y'amazi y'amajana 2 menga ibido irimo litiro 200 bo camfata rero nka kanyisha y'amazi ngiye kukanyisha y'amazi ndafata nkaca ndayaha naho noba nkoresha umukozi ndafata wa mwana nkavuga nti wa mwana ingo nkwerekana wicara nkajya tufashe nka mu Kamenge abeshi barakewa mu Bujumbura turazi yuko harashushe abantu barakenera amazi keshi baranyoterwa igikombe cy'amazi ukigeze ku mafaranga 100 ntibasubira kuyumvira ati mbega ya bido kwigwijana je no igura nkaza ndayitereka ngaha nkaza ndano ivyo rero nibaza mu mutwe mugare yo kubera uba wugurutse mu mutwe wasumbije bwa bwenge wa mutwe kuko imitwe irasumbana camvuga nti reka rero je ncuruze cya gikombe kimwe njuruje cya gikombe kimwe no kuvuga nza gutana ibihumbi bingahe 2 ndaza kuronka basi ncenja hahantu hazimbutse kuko beshi bazi yuko ngurumva nguru mu entrepreneur ngo ndose ngo 2 ari uronka 2 agacagiwe yose uko nyene yose uko nyene urumva 2 imbere bitanamutoshe nkuko bisanzwe Bishop TV irabashikiriza ikiganiro menya ukuri. Cyo kiganiro menya ukuri turatumira abatumire batandukanye mu buhinga butandukanye baba barigiye. Uno munsi tukaba dufise umutumire yize ivy'ubutunzi akaba ari n'umuhinga ndetse aza kutubwira ibitari bike. Sije yuno munsi turaza kurabira hamwe ukungene umuntu canke umujene surtout abajene bakiri bato n'abakuze bo kwitunganiriza ubutunzi bo kwitunganiriza imigambi yabo bakoresheje imitahe mitoyo udutahe duto gutyo bagaheza bakaronka imitahe minini bagashinga ndetse n'ama entreprise. Umutumire uno munsi araza kutubwira ibitari bike bo basanzwe bazi ingene baba baravyize no kungene bo kwigisha abandi ugwaruka. Ntarandiriye kuri micro muri kumwe na Bukuru Asmani. Reka ndabahe umutumire nawe abidondore. Turabahaye ikaze kuri micro ya Bishop TV. Ndabaramukije abakunzi ba Bishop TV. Ku mazina nitwa Maître Niyonsaba Pacifique. Sanzwe mpejeje master muri kaminuza y'u Burundi mu vy'ubutunzi. Ego muragize neza mwavyumvise ni Maître Pacifique mu vy'ubutunzi muri kaminuza y'u Burundi. N'ubu nizere ko mukiri abashakashatsi mu bandanya muturonderera nkuko twavyumvise mu ntangamarara. Ikiganiro nimenya ukuri turaja guca irya nino kungene umuntu umujene akiri muto ntihenze yoshinga entreprise kugira atere imbere akoresheje agatahe gatoyi. Ego Maître mu Burundi benshi yarakunze kuvuga sita abantu ngo urumva udafise amahera wapi, urumva be mugasanga naho yubura 2 3 acaja kuyirira kwinwera inzoga kubera atababona ati n'ubundi nivyonsiresa ntaco nopfa naravuye. Mweho mu vyakira gute nk'abantu nyene muba muzi ivyo vy'ubutunzi? Mu bisanzwe tugiye kuraba ivyo muvuze no kuri kubera turiko turaraba abajene biki gihe bazi yuko gutanguza umugambi ari ibintu bisaba imitahe miremire. Mu bisanzwe sivyo umutahe ukungana kose urashobora gutangura. Muze mushake mubaze abatunzi kasisa tuzi kwisi nta wavutse avuga yuko yatanguriye ku modoka ngo agurisha amamodoka canke ibindi, ahubwo atangurira ku mugambi mutoyi maze ukamushikana kwihangira abayihaye. Mu bisanzwe benshi bapfa kubigwamo niba bazi vyari byo. Tugiye kuraba mu ndangura kintu y'umugambi. Umugambi nico cyose ukora kugira kiguhe umusaruro amafaranga. Tuvuze umusaruro turavuga amafaranga, turavuga n'ibindi bintu bishobora gutuma umuntu abaho. Rero benshi baca bavyitiranya
bamwe baja ngaho bibaza yuko hamwe bo batanguye umugambi baca bicara hama amahera akaza basanga aho bari mugasivyo musanzwe umugambi w'utangura shyamwe ingufu ugakora na cyane cyane murazi yuko udakora ntajya udatanze ingwe udatanze ingufu ntacu ushobora gushikako ntacu ushobora gushikako udatanze ingufu ntacu ushobora gushikako ingorane rero nyinshi abantu bakunze kuvuga yuko kugira utangura umugambi bufise amahera angana teresome kugira utangure umugambi hariho n'abandi baca bivamo kubera bataba bafise uburyo none abo bose kandi ugasanga wadafise uburyo ariyumvira gukora umugambi mugabo kubera atawufise kaje usanga yavyivanyemo naho yobora 5,000 canke 10 kaje usanga ati wahapije nkabo none mwebwe mwobahanura iki mwobatekerera iki kumva ayo yose bafise ko botanguza aga projet hama bakavansa mu bisanzwe icuvuze nico kuvya kuri reka mbanze nkeze abantu bose bitwa abapoire bo bazi ico umugambi uvuze je nshinjira muri kaminuza nka témoignage noba baranyigishije kuba umu entrepreneur mfise 20 francs hari muri 2014 20 francs ugiye kurawa menga na mahera nyene atacamaze mugana sanze muri 20 francs havayo 2 millions et 2 millions kubera iki byose ni mu mutwe buryo umutahe wa mbere ku bantu bataba babizi umutahe wa imbere ni mu mutwe kuba wiyumvira no kuvuga uwo n'umutahe wa mbere ibindi byose biza byiheka ku mutwe mvuze umutwe mbavuze ibiri ndani ubwenge ufise ubwo bwenge bwo kwiyumvira uwo umugambi nta kabuza udatera imbere ego wavuze ngo reka nkeze abapoire hajya ntabapoire usanga bidoga bavuga ati nta mahera tuba twaratanguye imigambi musanze zina umupoire yaratejwe neza abazi yaratejwe neza ico kintu bibaza ko camuciye imbere kuko barigisha ingene umuntu ashobora kuba umu entrepreneur afise umutahe mutoyi cyane mbere no babwira yuko bamwe nk'ababikurikije ubu nk'abo dushobora kuvugana ubu n'aba entrepreneur kandi bavuga ati burya fondation ivyijiji vyagiye kuva mu maso yanje igihe nariko ndagira n'igihe bariko baranteza mvuze guteza nibaze yuko ari kujya kumenyerezwa muri kaminuza y'u Burundi ego turagushimiye rero ido ni ido nk'umuntu afise 2,000-3 gute yoba mu entrepreneur kubera nizere bose benshi barayaronka canke 10-50 mugabo benshi ugasanga kwiyumvira imigambi birabagora wewe nk'akantu wobabwira nyene n'ubu yafise avuga ati kumbure nabonye umuhinga kuri Bishop TV atanze ikiganiro vraiment anayigishije voilà ikintu ca mbere wo kwiyumvira ufise umutahe mutoyi nta mutahe mutoyi ubaho kiretse umutwe wawe ari mutoyi akarorero nkuko natangwe ndabivuga mfatiye kujya mugambi w'amahera 200 ya 2014 reka dufate yuko nk'ubu yoba ari nka 200 yubu yo 200 francs no kuvuga amajana 2 ayo twita nyene yuko yogura igitumbura benshi bariyumvira ati none nk'amahera amajana 2 yomfasha iki akarorero amajana 2 tugiye kuraba mu buhinga bwa none ubu turazi yuko ibido yamaze kugwa ngahe igwa amafaranga atarenga nk'ijana hama ufise iryo jana rero urashaka kuganuka voma ibido y'amazi hari ibintu abajene bafata minenegwe biyumvira yuko urumva batarose bya bihumbi umuriyoni mbega wumbona no gufasha gute akubwira ati je burya kugira mbone yuko mfashije wamfashe mu mugongo miliyoni 5 miliyoni 6 kugira niteze imbere mugabo ufise 200 francs urashobora gutera imbere ufise wa mutwe na ego akarorero ufise ya majana 2 uragiye kwibombo hajya ku marobine hajya bagira amazi uraguze ya bido y'amazi y'amajana menga ibido irimo litiro 200 litiro 200 burya mu gihe wewe ugiye waramenyekanye mu quartier
urashobora kwitura umuntu kanaka bivanye na mikoro yawe kuko abarundi bo twamaze gutahurana turafashanya yo mu bwo buryo bwo gufashanya uca ugenda ukiginga umubanyi wamubanye we nabonye urafise agafrigo nta kuntu iyi bido y'amazi woyinkanyishiriza yanse urashobora no kumubwira uti je burya hamwe woyinkanyishiriza je ku mugoroba ndaza kukuzanira igihumbi urumva deje wamaze kuvuga yuko uza kumuzanira igihumbi wari ufise des umutayi wa des biragoye yuko hamwe none ndakumubwira yuko ufise desa ntihabagira cya cizere cyo kunkanyishiriza ibyo ni bimwe bavuga byose biva mu mutwe bo cya cizere ubwa mbere turafise confiance twamaze kugira icizere hagati ya jewe nawe turamaze kumenyerana bo camfata rero nka kanyisha y'amazi ngiye kukanyisha y'amazi ndafata nkaca ndayaha naho noba nkoresha umukozi ndafata wa mwana nkavuga nti wa mwana ingo nkwerekana wicara nkajya tufashe nka mu Kamenge abeshi barakewa mu Bujumbura turazi yuko harashushe abantu barakenera amazi keshi baranyoterwa igikombe cy'amazi ukigeze ku mafaranga 100 ntibasubira kuyumvira ati mbega ya bido kwigwijana je no igura nkaza ndayitereka ngaha nkaza ndano ivyo rero ntibaza mu mutwe mugare kubera uba wugurutse mu mutwe wasumbije bwa bwenge wa mutwe kuko imitwe irasumbana cyamvuga nti reka rero je ncuruze cya gikombe kimwe njuruje cya gikombe kimwe no kuvuga nza gutana ibihumbi bingahe 2 ndaza kuronka basi ncenja hahantu hazimbutse kuko beshi bazi yuko ngurumva nguru mu entrepreneur ngo ndose ngo 2 ari uronka 2 agacagiwe yose uko nyene yose uko nyene urumva 2 imbere bitanamutoshe muga 2 cangenda ahantu habaye nkafata yasani igihumbi amajana 8 Kamenge turabimenyereye ari abantu bateka indya zibaye ntupfe kandi ntukire mugabo ukabandanya ubaho bo ndariye yasani amajana 8 hasigaye 2 wawo ndi twumvikanye ko nza kumuha amajana ngahe amajana 5 ankanyishirije bo rero cyo canzigarana amafaranga amajana 7 nshembika ku mufuko mbega amajana 7 ku munsi je nafunguye aho urumva ku munsi sinza guheza ibidimu ndashobora guheza ibido 3-4 ku musaha handi ya ratio ya saa 6 ku mugoroba ndayirose atangorane yego kandi ntawe nseze bimwe president yama yavuze ati kura amaboko mu mpuzu mwikore yego dukore birashoboka kandi rero namaze gufata y'amajana 7 kuntuze ku ibido imwe umva ibido imwe iza kunguka amajana 7 dufate yuko nza kudandaza ibido 3 mfashe ibido 3 urumva ndaza kuronka bya bihumbi 200 yika kandi nje nafunguye neza kandi na wa wundi atanyidogera umwe nakanyisha ko y'amazi rero mu ico gihe hamwe no fata za 2000 nkaza ibya bihumbi 200 nkaza kandi ayo ni ku munsi mbega wumva ku kwezi nzo bamfisa ngahe amahera menshi cyane ukwezi kwa mbere ndashobora gufita 60 umva 60 aho ni kuri ya 200 yabaye yungutse ibihumbi 60 mbega hamwe nogira wa mutwe wo kwiyumvira ati mbega ko nakoreye muri Kamenge hamwe norondera umukozi hari abana ego uburyo turazi yuko butangana bahevye ishure umva naho ugoragoza bidakunda nje ndamutereka muri viru ubundi nkamutereka ahantu visa mante nashika 5 ninjiza ngahe ku munsi ndinjiza prido 10000 babakozi banje ndashobora kubahemba neza tangorane hama buke ukazosanga nashitse kuri yahangiro uzoza mu ndavuye mu mazi ngiye kuri cafetaria mvuye kuri cafetaria ndaduze ku kindi makuka zosanga baye mu entrepreneur uburyo bose barurangiranwa ego sawa nizo ego uragize neza mugabo ntarandiriye hariho benshi abajene bavuga ati n'ubundi asanzwe hari inzara kandi ntiwoja kwiyumvira ibintu by'imigambi ushonje nkuba hari gihe uvuga ati naraye inzara n'ubuye 2 urumva cyanja kugira nyene simfe kuko urumva waraye inzara cyangwa wiriwe inzara ubuye 5 urumva ahubwo abamake ubufise inzara hari gihe rero babaye muri ubwo buzima ho bahanura ikimbe nk'ahantu umuntu yokura nk'umutahe mu gihe cyangwa ikintu yokora kugira aronke ibyo 2 cyangwa ayo majana 7 kugira atanguza umugambi bone hari abantu bataronka naho bokura ayo majana 2 bo
mu Kirundi no bakunda guca umugani bati inkoni uzokwishimikiza ukiri ushaje uyica ukibasha. Ico kiratahuritse jewe uno munsi no kwiniga nimba nari mfise amajana nkavuga nti hakonza kwirigwa inzara kabiri gatatu kubera amajana 2 nariye rimwe na rimwe reka mfate amajana 2 ndayazigaye yunguke kwa kone nagenda bisigura bijya bizomfasha kuva kuri yasani y'amajana 8 hama nkaja ku isahani y'ibihumbi 5 kujya abandi babivuga ugasanga natangwe kuja muri za restaurant VIP kubera ya amajana 2 yanje ubwa mbere ndiniga hanyuma nkazoja kuri ya etape yo kufungura amahera kubera mba namaze kubona umusaruro wavuye muri vya bintu byose ya base ya desa ikajikana kujya ropa ya y'ibihumbi 5 wara. Turakunze kubona umenga abajene benshi akiri muto umenga ibintu vy'imigambi si gose kandi bavuga ati inkoni umuntu azokwishimikiza ashaje ayica akiri muto no nko mujene burya ntibiti imyaka gukora imigambo ugasanga inguvu uracafise inguvu mugabo ntibuyumviye ukavyiyumvira warashaje nk'abajene bameze uko nabo wabahanuri. Abajene biki gihe bameze uko nyene mu bisanzwe abagize ico twokwita mu gifaransa fompa no kuvuga wewe wavutse ku bavyeyi mu mutwe bakenye mu mutwe mvuze gukena simvuze muri bwa buryo mu butunzi ni mu mutwe gukena mu vyiyumviro rero mu ico gihe hamwe uwo mwana ahubwo yoguma ari mu muryango ataronka abandi bamwagure mu mutwe azokuruko nyene uca usanga ahubwo nazoronka 2 miliyo nashobora kugira ane kuba umu entrepreneur ngo avuga ati reka niyungunganye mfatiki ndakijemwo naho mfise aya amazi nzoshike kuri yahangiro niniya imwe ba papa batashitse ko je ndayishikeko za modoka ba papa bataguze je ndazigure yego. None wewe mu byo maze gukora ni byinshi uri umu entrepreneur nk'umutahe wa mbere wawukuye ko twumva none se ukumva leta mvye yarazanye ikigega ibanki y'ugwaruka ifasha abajene kuja hamwe kwitunganiriza imigambi nkoba adafise n'iryo 10 akajambo mubwira nakahe. Okay jewe kiretse iyo bumenyi nakuye muri kaminuza y'u Burundi ndafise ubundi ico byamfashije maze kuva muri ico gisata cy'ubutunzi byaramfashije akarore sinarinze kwiyumvira ngo urumva ngo mbanze ngo ndepoze ngo ahantu ngo 8 10 nahangaye nsanzwe ndi umworozi nsanzwe biragoye kuvuga ngo urumva ngo ndahejije ngo master umuga ngo nshenja mu bworozi ucumenga ivyo bintu menga biratandukanye hari ikindi kintu je nakuye hajya ahantu kiko kiramfasha ubunyene kandi nagitahuye mu nyuma na jewe nsanzwe norora ibintu bijanye n'inkoko sukuzorora gusa ndabundikiriza nkoresha amamashine hama nkatanga imisaruro myiza kiretse akakaye ibi biriko biracamo vy'amatara kandi uno munsi mwari kugenda ndabatekereye agakoko kamwe naje tuzogaruka ego gushika kwiyo hangiro sinashotse mvuga ngo ngira ntanguze ngo imashini zimundikira ngo nsohore imiswi ntange canke nkoko norore oya hariho base nk'akarorero je natanguriye ku nkoko 2 maze gutangura ku nkoko 2 kandi zagutwaye amahera menshi oya inkoko 2 ntiyari amahera menshi inkoko 2 na ziguze 8,000 haraciye imisi y'amarundi 8,000 y'amarundi zari inkoko kazi ni sake yego inkoko kazi ni sake maze yararondotse yaragwiriye maze kugwira ndagera ku mahera nshobora kwiyungunganya nkafita akamashini kuko zaragwiriye zimaze kugwira ndabona yuko hamwe zobandanya zibundikira ntoshika kuri ryahangiro rimwe nakubwira ku nkoko 2 urumva gushika ku nkoko 500 ugomba kuvuga uti je ngomba gushika ku nkoko 500 byari kugora muga mu nyuma zaragwiriye maze kugura akamashini karamfashije natangwe ku mashini yabundikira amagi 120 yari menshi cyane iyo yaramfasha kubundu gusohora imiswi igera nko ku miswi 90 abamfasha ubwa mbere nkiri mu ntango ndafise nk'abana bashika batatu bo bumva ivyo ntibari bazi ivyo ari byo ndabaha imiswi 2 baragenda baratunga ubu no kumenyesha ko bageze ku nkoko zishika
nko ku 200 230 Umwe. n'abana batoyi bakiri mu wa kabiri mu wa gatatu primaire urumva yuko abo bana très bien tuzosanga nabone bazokura ewa nego babona icari cyo rero ubu kugwego nariko ndashikako nabona yuko kuba wa mutunzi rurangiranwa mu Burundi ni ikintu giba mu mwanya mutoyi kandi bitazoteba kuko no kumenyesha yuko ubu namaze kumetiriza akarere sinshobora kuvuga ngo ndagize intambamyi zose namaze kuronka icozi solution yazo namaze kuyironka ubu nta ngorane nimwe mfise umva yuko naje natangure ku nkoko zibiri 8 negligible urashobora kujaho mu kabaru ugasanga waririye na 50 barajya umunsi umwe kandi ugasanga nta n'ikintu umuntu bafise nico rero no kwabo bajene rero bo mu Burundi barakunda kwikengera ahubwo ni wa mutwe muto kutibaza yuko mbega ko mfise aya mahera hakono yajana mu ifana hakono yajana mu biyera hakono yajana muri Amstel nta kuntu no yemvesiza mu kintu gitoyi amatuka ugashika kuzonwa yafana ivuye muri bya bintu watanguje bora nico rero mu bisanzwe abarundi bataramenya abajene bataramenya ntaco baramenya ico ariko nk'impanuro nukuri nta mutahe no mudashobora gutangura umugambi nta mutahe udashobora gukora umugambi wifuza nta mutahe utogushikana kugura indege ndetse n'ibindi byose umutahe wa mbere ni mu mutwe ego bakunzi ba Bishop TV umutahe wa mbere ni mu mutwe ego nongere ndakwibarize kenshi turakunze kubona ino iwacu i Burundi ugasanga umuntu yarize sito nk'abantu bize ugasanga n'ubundi ibibazo ni bya bindi ugasanga yarize yaranashaje yarasaziye no kwishure ndetse ugasanga arafite n'imyaka 40 ibintu byose yararushe mu mutwe hoho gutangura umugambi ntibigoye ko benshi baca bigumira uko nyene kubera niba bari dynamique kandi urumva baba bararushe none nk'ingorane baba baragize mu kwiga nizihe ni vyiza yuko amashure umuntu yabangikanya n'amadiri ko dukunze kumva nahone ngurumva ngo amashure ngurumva ngo n'amahera ngurumva usanga ngo babaye ikijuju ho ntiyumva kumenga birago ivyo bintu biragoye kandi biratangaje mu bisanzwe ndashigikira umuntu yavuze yuko mu Burundi abashomeri bariho mugabo hariho abashomeri ico no kwita tugiye muri bya bintu twavuga yuko twize muri kaminuza ariho chômage volontaire na chômage involontaire umuntu ashomera atari kubera habuze akazi ahubwo ari kubera yakengereye akazi yakengereye akazi no kuvuga yanse kuja kudandaza mu ijambo rimwe uvuga tubuzi buruzuye ahubwo no kwishomereza kamvuge kwishomereza kubera wewe urabiragoye kuvuga ngo urumva ngo jewe ngurumva bo kera umuntu hajeje imanite warabona yuko umenga asohotse nyine aho nk'abashomeri bariko baradukurikirana bo kugirira ishapu uvuze ko ari kwishomereza barabuze ivyo bakora bamwe n'abandi reka ndabisigure kwishomereza ni wa muntu abafise ibihumbi 100 akavuga ati hakonja kudandaza amazi hakonja mu bintu kuvumbagara si kariyere yiwanje ndabihetse inzarira nkubita ahubwo mbere na bwa busumu gasanga bwavuye ntubuye nyene muri ministeri wapije ibintu ntagiye kwicara mu biro sinshobora atara akazi gafadi iyo rero ni yashomaje volontaire jewe ndiko ndashomera mugabo urumva ni ibintu niteye jewe nyene ni jewe ndiko ndavyitera nofata vya bihumbi 100 ahubwo je notanga akazi kuri babandi batarabona mbega wa mutahe mfise ibihumbi 100 wofasha abandi ugasanga ndafasha abakozi barenga 5-6 kujya nabivuze nkakoresha abakozi 5-6 ku mafaranga 200 ngira banka gusuzugurwa mu kibano ico rero ico mu bisanzwe nico bataratahura nico batarabona yuko kugushomera biva kuri wewe nyene biva kuri wa mutwe wawe menyera gukoresha umutwe wawe nta ubushomeri tugiye kuraba mu Burundi wosanga ari abantu bakeya bashomere kwijya tuvuga tuti kabisa arashomere turabona yabuze icefo ca ruguru atari wa muntu uzosanga nabo nyene hari abantu narumvise bamushanga bariko barasega abamandiya bariko barasega mugabo
ugasanga ubongo barahaye babiruka kandi ugasanga bajya barafise ubwenge nasanze ari projet idasanzwe hari uza gusega afise kioske muhira arikara asega kugira ngo aze kugirane gutanguza kioske muga nanje yose sindamwita yuko numugambi rega ko uri kuramwinjiriza urumva arava gusega karonka yakoresheje umutwe yakoresheje umutwe yakoresheje umutwe uwo rero nitwo mwitangwa n'umushomeri uya nawe nyine afise hagirane ahatanga ugasanga ariko araduza kumbure sindabitahura sindabitoza neza hariho kumbura uzosanga zo kubwira ati je burya naho ransega nanje mugambanze gusega nkaronga 100 naragiye ndagira akainvestissement gatoyi ubu nanje ndiko ndabona ahubwo ndiko nkoresha je ndikimuga ndiko ndabona ndiko nkoresha abantu bakomeye yabasumbije umutwe rero bya bindi twavuga tuti ubukene bwo mu mutwe nico kintu cyambere dukwiye bwa mbere utuma tudatera imbere n'ahandi twege turatunze kandi cyane tugiye kubiraba ego turagushimiye nk'akajambo ka nyuma wotekerera ugakurugutura abajene bantu bose bigira ngo urumva ewana jewe ndumubogare mwisite no suzugurwa sinokora iki sinokubura ngaha nta muzigo kugira aronke za 2000 tanguje projet akajambo ka nyuma kandi twarumvise nyene muri bije amahera ari yo muri banke y'ugwaruka nibaje hamwe nko leta yama yavuze ubatekerera iki icambere no batekerera no gukura amaboko mu mpuzu bakura amaboko mu mpuzu babone yuko atamutahe udatangura umugambo wari wo wose ico ni cambere kijya kijanye no muri bije ego n'umugambi mwiza cyane ya banke de jeune narabonye irafasha cyane ahubwo imbere yo kwiruka muri bije banza twege tubanze ati je biraryoshe kuza gusabira ku kintu we uje ukavuga uti je burya umugambi narawutanguye ndafise umugambi umeze uko nuko ndagomba umuntu afata mu mugongo kugira ndabe yuko no kwisununura uwo muntu rero niwe mbona umenga kabisa wo gufata mu mugongo bamwe bacha bavuga ngo urumva ngo ibintu bijaho ibindi biri oya se hari ibindi biri ahubwo ujya muntu afashije umuntu akavuga ati umuntu ndabona hamwe no fata mu mugongo gatoyi hirya yeje azoba afise inguvu zidasanzwe ego nico rero nariko ndavuga nti burya turakwiye gukora amaboko mu mpuzu tugatangura tugakora hama tukaza gusaba ubufasha mu nyuma nico cotuma dutera imbere cyane aho gusaba ubufasha bwo gutangura ahubwo tugasaba ubufasha bwo gusahiriza coba ciza cyane ego turagushimiye cyane tunagira ko dusozera tuvuga ati abajene abari bo bose aho bari hose bumve neza ko hariho bamwe bamaze kubasiga batanga ubuzi sivyo no turabashimiye natwe kandi ikindi naco twabwira nk'abajene bariko baradukurikira nuko hariho abandi bajene bari ku kivi ni benshi hariho n'abandi bishinga ibintu by'amarigara by'ibiki n'ibiki ubwibone navyo biratuma badatera imbere nkaba ndabashimiye cyari kiganiro menya ukuri tukama twari kumwe n'umuhinga mu by'ubutunzi turagushimiye ku kigoro kongene mwitavye ubutumire twabahaye twizere nitwongera kubaha iyindi sango mu yindi emission mu kindi kiganiro cyo kwigisha kumenya ukuri nkuko tubikora n'abahinga batandukanye twizere muzo tubangukiye yego cyane yego turabashimiye gose ndabashimiye